abanyabwenge bataye ubwenge bumvise inkuru isize ubwenge kwinyuma y'ubuzima bandanya gatoya ari ubundi buzima. Yes, ndonge kuramutsa kandi mwiriwe canke mwaramutse bivanye naho muherereye. Kuri microphone ni Joy nyene Panada Promoter canke One Click Media nibisanzwe. Uyu munsi rero nkafise umutumire adasanzwe haraciye igihe ndamugarukanye kuri kamera. Uyu munsi rero ndamusanze mu Makamba, reka ndamuhe ikaze. Muhungu urakoze. Ugize icumara. Karibu cyane ngaho Makamba. Merci beaucoup. Rero nk'umatamuzi reka kwanza yivuga amazina benshi ndabizi mwamaze kubona isura sijyambere muyibona, reka ashobore kubibwira. Je twa Rede Wanyange. Kuri rezo social nkoresha izina ya Rede Wanyange. Ya Rede Wanyange. Wanyange ya Rede. Benshi iryo zina ya Wanyange bagyumvise bahita babona nde canke bahita bumva iki kw'iryo zina. Wanyange ni kuvuga ko amazina yanje nitwa Shimirimana ya Rede, asanzwe ayari kuri karanga muntu. Shimirimana ya Rede nkavuka muri mu ntara ya Makamba, komine Makamba, zone Nyange. Zone Nyange ari ya ruguru. Sasa rero abantu benshi bari hakaniyo bapfa, bari hakaniyo bapfa yango je sinovuga ngo hova Inyange bibihoya cyabaza zero je ntegezwa kwitwa izina giwanje kwanza amashire ko nahomva Inyange aho niho havuye ya Rede Wanyange. Yani ya Rede w'Inyange muri make Makamba Nyange niyo. Yes, mwamaze kumwumva ni ya Rede Wanyange, tumusanze mu Makamba, eka ni nasanzwe akorera imirimo yo ya misi yose. Wanyange tutaraja kure. Tutaraja kure. Nk'abakunzi bakunda kukwikirana, bakunda kukubona. Bazi ko Rede Wanyange akora iki? Rede Wanyange umukomedie. Umukomedie. Ya Rede Wanyange imbere ko umukomedie ni no muririmbyi. Ni no muririmbyi. Mwibuke indirimbo yiwe. Indirimbo yabivuga gute? Abanyabwenge bataye ubwenge bumvise inkuru isize ubwenge kwinyuma y'ubuzima bandanya gatoya ari ubundi buzima. Nta myuka gusa wayumvise vuga ko nyene. Iyo ndirimbo yaravuzwe cyane. Tuzoririmba iri ku mbuga zanje nkoresha imbuga zibiri, Facebook na TikTok. Na TikTok ariko umuntu nka wewe birakenewe ko ndira YouTube biriko biraza sinoshobora kuzigera Imana imbere. Bisa ko nk'umuntu ayinjirira canke haronka umuntu ivyo nkora bishaka kuri YouTube yiwe tukavugana. Byose ni bukebuke. Kubera sisanzwe nk'ina comedy gusa nafise n'ibindi nkora bifatiye. Rero ngize ngo nkoresha imbuga nka 3 canke 4 no sanga zimwe zarampfanye kubera nta mwanya no bironkera. Uko guma ndazikurikirana ndabukuntu vyifashe. Rero umuntu yo bari tayari yobona yuko ivyo nkora byo shaka kumuzanira umusaruro akabishaka kuri YouTube yiwe. Muravyumva Rede Wanyange afite ibikorwa byinshi arabasaba mwebwe umva ntivyimirije no guhera. Oya ni vyinshi. Umva ntivyimirije no guhera, ntivyimirije no kugabanuka n'umuyoro. N'umuyoro ibi bintu ufise inyuma. Titre maze kwandika na 370. Amajana 370 za filme z'indirimbo canke za comedy. Filme, ibikino, impanuro, comedy na 370. Bose mwavyumvise muri registre. Murabere mwerekane rero yose n'amahera. Rero umuntu yafise YouTube abona ko yoshobora twoshaka kuvugana akazabisha kuri YouTube yiwe. Aze kugusanga inbox muvugane. Uza kumumbwira aho yagusanga inbox we kigano nica kuri paneya iwawe kuri One Click. Kiraca kuri One Click. Kizaguca kuri One Click. Benshi bazokibona. Rero umuntu yobona ko ari tayari ibintu byanje shaka kubisha kuri YouTube yiwe. Ambwire kuko je nta YouTube nkoresha kandi sinditeze kuyikoresha. Oya, uzoyikoresha. Je nkoresha Facebook na TikTok. Abagwiza tunga muri ngaho canke afise imitaye muri ngaho. Muravyumvise? Arabwira reka muve muri background kwanza muze muboneke muzana imitahe. Afise ibikorwa byinshi byo gushira hanze. Umuyoro. Isinzi. Kurundi ruhande rero ya Rede Wanyange. Ona isinzi nisigare yazina nta ntigiri. Nta ntigiri. Ibintu bidaharurika. Umuyoro. Oya. Ni nta ntigiri. Nta ntigiri ni byinshi. Ni byinshi yani nuko nyene wavyumvise. Komera cyane. Kurundi ruhande ya Rede Wanyange twarabonye ama video n'ama commentaire menshi avuga Chimamanda Moses. Ivyo bintu byaciye ku mbuga zitari zike.
wewe uri kwadukwikira muri kano kanya ubona kino kiganiro aho uri hose warabonye commentaire ya Rede Wanyange yambaye agapira ka Chimamanda Moses mbego uyu munsi twazanye uyu munsi nako yambaye Rede Wanyange rero uyu munsi reka baho umuco ko abarundi benshi turakunze kubona ngo umurundi arasaba ngo umurundi ngo arashonje uyu munsi rero namwizaniye kugira ngo ashobore kubabwira we nyene byinshi ndibaza ashobora kubabwira mbega vyaje kutugira ngo ushobore gushira hanze amajwi ya Chimamanda Moses ikakanatsinduka mbana agapira kiwiwe ikintu ca mbere novuga hoho ku bijaye na Chimamanda kwanza nta byishimye kukivugako ico ca Chimamanda Moses gusa ico no kubwira coco je narabonye commentaire je Chimamanda natanguye kumubona ariko avuga ibintu vya profete ba feki kandi bazi ivyo no muri biya biranditse uko mu gihe ceherezo hazo ba profete ba feki abantu bigira abakozi b'Imana ba feki gusa sishimye kubirandira ko byo sivyo wanje gusa ikintu ca mbere coco womenya je nta shengero fise sengamwo gusa Imana ndemera kwibaho cyokori Imana ndemera je ndasengera muhira Imana ndemera kwibaho nukuvuga ko kushenga muri Katolika ndagenda umva nta dini ryangutse sengera hari nja hari hose canke nkasengera muhira no kwa profete urinjira no kwa profete najayo kare gusa ubu sinojayo hanyuma ikintu ca mbere coco je maze gutahura kwiyisi Imana yaduhaye vyose Imana yaduhaye vyose nta kintu nakimwe Imana yagize Imana yatwimye no kuvuga ko yaduhaye isi iduha ibintu byose biri mu isi iduha n'ubwenge ikiba gisigaye kumenya ni ivyo bintu biri mu isi Imana yampaye nzobikuramwo gute ivyo shobora kubimenya ukoresheje ubwenge no kuvuga ko ikintu umuzungu aturusha yadutanze kumenya yamenye yuko Imana yaduhaye vyose ariko gituma n'abavuye hari iburaya bakazi no muri Afrika bakaza kudukoloniza nuko bariko barondera ivyo bintu Imana yaduhaye bwa butunzi bona mu kirundo hari ya munza haba uco bitahura nako bavuze yuko mu kirundo hari ubutare umuntu ushaka gukoresha ubuzima bwose umurundi ajya ico nico cerekana yuko Imana yaduhaye vyose nuko vuga ko rero Imana yaduhaye vyose Imana yaguhaye ibintu vyose abasigaye kubibona kuguruka amaso kabibona ndivyo nukabikoresha umuzungu rero ivyashara vya mbere afise nivyo kutuzibira twebwe ivyo bintu ntitubimenye yuko Imana yaduhaye vyose uburyo rero tuzibiramwo arakoresha n'amashengero akakoresha n'inyigisho twiga ku ishuri kugira tuzibire ko Imana yaduhaye vyose ivyo rero byabigoye ku muntu wewe ukubona umuntu adafite n'igumbi mufuka acumbuye ko Imana yamuhaye vyose ivyo ntibiba bigoye nico gituma je mpa nibaza ati bajya abantu bamugaye bajya abantu bazengana ubumuga Imana izotubaza impamvu ataraba miliyoneri nivuga twe Imana yaduhaye vyose twadukiye kurondera ivyo bintu Imana yaduhaye ariko niyo mpamvu tugafashisha bajya abantu niyo mpamvu bagwiza tunga bari kugira ngo dufashanye ubuzima nivyo ndiko ndakubwiye mu isanzwe havuga bagwiza tunga mu Burundi haragwiza tunga bake kubera ikintu turatahura ko Imana yaduhaye vyose no kuvuga ko iyi telefone uri kurakoresha wewe usanga ubutare bwayikoze bwavuye musinzi wanyu sasa hanyine mu Burundi bwavuye muri Kongo sasa uciza gusaba Imana uyisaba indege kumba ujya mu nzuga akora indege ubutare buyikora abukura musinzi wawe rero kugira ngo ufate abantu ugerageza kubigisha bivanye n'ukuntu bameze dufate nk'umuntu adafise n'igihumbi mufuka adafise n'ibihumbi 10 kuza kumwigisha ko Imana yamuhaye byose ivyo ntashobora kuvyakira ntashobora kubitaho ngo baje gusenga Imana rero igihari aba bantu baba bakeneye inyigisho z'uko ubigisha ubabwira ko dusaba Imana iduhe agaca kubwira ati rero mu izina rya Yesu akira imodoka kumbi iyo modoka utakoze nivyo mpanda kubwira niho ngomba shike kujanye barambaje kijanye na Chimamanda na Chimamanda Moses hacaza umuntu akubwira ati akira imodoka akira telefone kumbi Imana yabigo utaranavuka yaguhaye biri hanyure munsi tubitembera ko none nubwa mbere mvise ko muri Tanganyika ari gitora sijambe ndavyomba bakana navyomba none shovuga ntiyakiduhaye gute Imana yakiduhaye ahubwo gisigaye bari ko tugicukura kugira ngo tugikoreshe rero umuzungu nyene yaratahuye yuko Imana yaduhaye vyose cyo gitora ashaka kugicukura nubwo tarashobora kubukoresha rero hamaze kuza umuntu akubwira ati akira imodoka ati uno musi turakesha turiko turasenga Imana iduha imodoka umuntu biroroha yuko girane akumva umugarere masivyo
rero Chimamanda rero ico natangwe ico namutahuriye agerageza guhumura abantu babone yuko ibintu biva mu maboko bakore bakore kwama mu nsengero za buri kanya kwama baja ngo gukizwa bya buri mwanya bamugaye bagira gute nuko nukuvuga ko zijya modoka bakubwira ba profeta bakubwira ngo akira zijya moto zijya iPhone zijya ki Imana yarabiduhaye habasigaye wewe ukomeye ufise ubwenge Imana iba yarabiguhaye habasigaye ko tugirane twiyongeza ivyo navyo rero umuzungu agerageza kwigwanya ku buryo tutiyongeza kuko twiyongeje ubutarakora muri Afrika niho bakibutwara byo bigoye nukuvuga ko wewe n'ubunye naho wotora ubutare uzobushira umuzungu amakore telefone yongera ikudandazeko ni wa muzimba ubutare nabazo kuzimba telefone umva ntaho bukiriye ikiba giheneye rero abari ukubwo butare tubwicukurira abantu bakamenya yuko Imana yaduhaye byose tuvyikorera rero Chimamanda nishagerageza kuvuga yuko ivyo bijyana vya profeti ngo akiri imodoka atakintu cagusa kihari ahubwo Imana yakiduhaye ibintu gisigaye rero ari ugukora rero umuntu nkuwo rero je ntegerezwa kugira kumukunda je namukunze kigira kabiri yarafollowinze kuri Facebook rero je ndamushimira rero je mugushima kwanje je nkoreye iciza sindakinyegeza twarabonye ufise n'amafaranga uri kuraharura ati je ndagushimira akabahasha kanshikire je kuntu meze je nkoreye iciza ndagushimira nawe ukabibona ko nagushimiye hama rero ujya muntu azobona ingivyo niko ndagira azobitahura bivanye n'ubwenge afise kuko ntushobora gutahura ikintu kitangana n'ubwenge bwawe oya nuvuga ko muno mwanya we bakubwiye ati microphone kugira umuzungu ayikore bifatane n'ijwe hariya muri kamera atarutsinga ruhari ivyo we bigusiza ubwenge mugwa yikoze arabisobanukiwe cyane arabitahura akavuga ati mic kugira ngo ndayikore nukunyene umuyaga nka waciye mu muyaga ufata iriya kamera umva nyina bisobanukiwe ababitahura rero wewe gutahura nko kumuzungu atahura birabigoye birabigoye bisaba yuko uronka inyigisho nivyo nami nakubwira abazungu rero twebwe kubera inyigisho batwigisha sizo gutahura ibintu oya ahubwo nizo kutwereka yuko ibintu dukeneye tubironka ku muntu kanaka rero jewe ndira ko nakubwira jewe nkoreye iciza ndagushimira bikagaragara nkavuga ati umuntu yarafashije cyari umuntu yigeze kungurira ibenye niga mu kabiri nashonje natashe byose gushika muhira namurondeye genda mvuga ati warakoze ibenye wanguriye ndagibuka ariyumvira ahantu yambonye harace imyaka myinshi niga mu kabiri navuga ati wowe waranguriye igyandatsi nyankara numugabo wese nishimye kumuvuga kuri ciza hanyuma wirenganiye kuri ciza hamara je gushimira ko cizankoreye hanyuma umuntu nabatahura ivanye n'ubwenge afise kuko je sinzokurazimisha ngo tahuruka ibintu navuze oya je ndabikora hamugirene hamubitahure wowe ukubona bivanye n'ubwenge ufise reka tubwe n'aba boss bariko badukwirikira hariya mwumvise ko yari de wanyange afise ibintu birenga amajana 150 yanditse biranditse nukuvuga ba boss muzane imitahe abege tuno yikorera mwatebeje yarabonye commentaire amajana 4 ndabizi nta boss abuzemo hama ijya ndirimbo wari kuvuga ku bijanye n'ijya ndirimbo yawe ijya ndirimbo ico nobwira abantu bako badukurikirana nuko nayisoreye muri studio yanje yiwawe sinakunda kuvuga ibintu vy'iwanje cyane kubwira ati nzonda kubwira ivyo gizeye nijwi ni wagitanirije oya ngenda kubwira ya studio yiwanje twa fresh record iri majahe iri kunyabaje sasa hanye ni makamba iyo uzanye ivyuma uhejeje kubiteranya urabisetinga kumva ko amaji asoka neza sasa umu DJ yasavye yuko kumviriza ukuntu amajwi yapanze acaca nabwo ati je ndashoboye kuririmba aba nk'uwumpariza nabwo ati je naso indirimbo demere duze naso indirimbo ya mbere demere tereze so indirimbo ya kabiri mugaca mbura umutahe acavuga ati ririmba cyane ati indirimbo ijya nta nisa yatwaye ukora beat kuyandika no kugira recording nta nisa byatwaye hama cyane yiririmba ishitoka kujya gusa nacenda yibika sina nashimye kuyirekura hari abantu bamwe bari bayifise bavuga ati yo ndirimbo imaze umwaka tuyumvise igihe kigeze kizorekugwa kwanza nashimiye abantu ukuntu bayumvise rero impamvu mvuze yuko nayisone muri studio yanje si yindi nagomba batumirira abantu baririmba indirimbo mpimbaza amana baze badushorere abimiziki na oya mpimbaza amana gusa gusa wowe ukora gospel
abantu barimba indirimbo abantu barimba indirimbo mpimbazamana baze badushorere manumvise indirimbo zimeze neza kandi indirimbo baze nk'umwaka baturondere tubakorere umuti ni muri Fresh Record just no muri VIP ni muri VIP ni studio imeze neza isora amajwi ameze neza baze badushorere tubakorere indirimbo muri hayo kaze muri Fresh Record muri Fresh ya Rede Wanyange benshi ndabizi muramukwirikira ibyo ndabivuze kugira ngo baze kudushorera muze umushorere murumva yuko ari umusore mbe n'umusore aje ndi umugabo ufise umugabo umwe n'umwana umwe nirobo n'umwana umwe nirobo muravyumva umwana umwe nirobo Rede Wanyange rero muri kano kanya afite studio yitwa Fresh Record iri nganye ni Makamba ndibaza umunsi umwe tuzohatembera tuhashike kandi yabatumiye ati muze kumushorera abakorere indirimbo abantu barimbira indirimbo mpimbazamana nibo shaka sishaka abantu baza gusaba muri studio bariko banywa itabi je navyo sindabifana ntibifana ni umufana w'Imana Yarede mwamwumvise benshi bamye baravuga ati none irya ndirimbo byagenze gute ngira mwumvise neza yabahaye incamake nuko nyene kandi Yarede Wanyange impamvu hari n'abantu bambajije irya ndirimbo nyene ati kubera iki tumva mu abakobwa mugabo mu ma image tutababona nukuvuga ko vyabaye ngombwa ko ndonde abakobwa bo mu rushengero kanaka kugira ngo baze gufasha baking hamama ndabaronka mugabo kubera jata rushengero sengamwe abarongozi babo vy'amashengero murabizi baciye babahana kubera bagiye kuririmba hanze y'urusengero batabisavye ica babijya ntubavuga byo kubaca hama ica iboneka yuko muri clip batoboneka ari naco gituma ntabe nkikorera clip naciye nkora akantu kameze nka cover nyene kugira ngo ndayitangaze rero vyagenze uko ababaje gituma abakobwa batabonese nuko vyagenze Rede Wanyange uyu musi twari kumwe hano i Makamba reka turaganire byinshi na Rede Wanyange nka jewe nka One Click Media akajambo kamwe ku bakunzi badukurikira cyangwa akajambo kamwe kuri One Click Media akajambo kamwe nababwiye umuntu afize imitahe afise YouTube andonde tuvugana ibintu byanje zosha kuri YouTube kwa jewe nta mugambi fise wo gukoresha YouTube nta mugambi fise wo gukoresha YouTube gukoresha Instagram Bonplay n'azijya zindi mbuga je nkoresha Facebook na TikTok rero umuntu yoba bashaka yuko ibintu byanje yohora bicisha kuri YouTube andondere tuvugane hama ndashimiye cyane abantu bose bamaze kugira ico bafashije bamaze kugira ico bakoze kuva batangura kumenya kuva ntango bakoresha imbuga je nakoresheje Facebook ya mbere ikwijihumbe 45 baca barayinyiba ico gihe cyose nari fise abafana hari abantu bambwira ko nazimye kubera batasubiye kumbona ariko ndagana nabwire yuko sinazimye ndiko nakoresha urubuga bwitwa ya Rede Wanyange kuri Facebook bagende kuri Facebook ba following bagende kuri TikTok ba following hama nongera shimira na One Click Media yaduhaye agaciro kuko si sama media yose yakomeye nka One Click Media yoza kudusanga hi Makamba kugira ngo atuganirize yumvisho tugona eka mbere imenye na byishi bitwerekeye ndashimiye One Click Media ndashimiye na Panada promoter yabaserukiye One Click Media wakoze cyane fise n'abandi bakinyi benshi dukinana haro Swiko Media ni haro Shasiera haro n'abana bo nyene no basaba ko mubaha kanya mukazubayagisha igihe ni cyagiye atuzubayagisha nta kibazo urakoze cyane nka One Click twagushimiye urakoze komera cyane inyuma ya kamera ni Arno photograph safi sana